Itangazo ryo gusozera inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi yo muri Rusama 2025 kuva ku igenekerezo rya 19 gushika ku rya 23 Rusama 2025 abepiskopi Ecclesia Katolika y'u Burundi barakoraniye hamwe mu nama yabo isanzwe. Yo nama yabereye i Bujumbura ku cicaro cayo kiri ikiriri. Nk'uko vyama bigenda, igisabisho bahereyeko gikurikirwa n'ijambo ryo kugurira ibikorwa ryashikirijwe n'umwepiskopi arongoye iyo nama. Intumwa ya Papa mu Burundi niwe yahawe ijambo bwa mbere. Yaboneyeho kwibutsa ibiringo bihambaye umuryango Ecclesia ikwiye kw'isi yose uherutse kubamwo, no kuvuga urupfu rwa Papa Francisco n'itorwa rya Papa Leo wa 14 nk'umusubirizi wa Petero agira 267. Intumwa ya Papa irakenguruka cane ubumwe bunywanyi no gufashanya Ecclesia y'u Burundi yamye yerekana kuva kera, ariko yerekanye cane cane muri bino bihe duhitiyemwo vy'umubabaro wo kubura umuvyeyi Papa Francisco n'akanyamuneza ko kuronka Papa Leo wa 14. Intumwa ya Papa irakengurukira Imana kubu inama y'abepiskopi yuzuye kuvaho habonekeye abepiskopi babiri, umwepiskopi wa diocese ya Bubanza n'umwepiskopi wa diocese ya Rutana. Inyuma y'ijambo ry'intumwa ya Papa mu Burundi hakurikiye guhanahana amakuru y'amadiocese. Abungere barashimira Imana ku vyiza vyinshi igihugu cayo cagabanye muhe bitandukanye no mu gigwa myinshi. Barashima ko ukwemera ko abakristu gutera kuja imbere. Ivyo vyarigaragaje madiocese yose mu kwitaba ari benshi kandi bafise umutima wo gusenga. Iyugururwa ry'umwaka wa yubile y'imyaka 2025, jambo w'Imana yigize umuntu akaza kubana natwe. Abepiskopi barahimbawe n'umunsi mukuru w'isozerwa rya yubile y'imyaka 50 iheze ubutumwa bw'imikangara y'Imana butanguye mu Burundi. Uwo munsi mukuru wasozerewe mu isengero mvyeyi ya diocese Ngozi igenekerezo rya 4/0/2025. Uwo munsi nyene haciye hahezagirwa ibuye ry'imfuruka c'ikigo co kuremesha ubutumwa bw'abamisionari kizokubakwa ku Ruganza muri diocese ya Ngozi. Abepiskopi barahimbawe cyane no kumva ko madiocese barongoye hose hatunganije ibiringo vy'umwiherero w'abasaserdoti basuku, inyigisho zabo n'ayandi mahwaniro abafasha kuba hamwe no kuzirikana ibanga ridasanzwe batoranye cane cane muri uno mwaka wa yubile y'imyaka 100 iheze. Abapatiri babiri ba mbere b'imvukira batiwe muri iryo banga. Aha twokwibuka ko uwo mwaka wa yubile wugururiwe Imugera muri diocese nkuru ya Gitega igenekerezo rya 15 Ruhuhuma, ukazosozererwa ku mutumba wa Sioni Gikungu i Bujumbura igenekerezo rya 6 Kigarama 2025. Abepiskopi kandi barashima ingene abakristo bitavye ku bwinshi inyigisho zo mw'ikarema zibategurira guhimbaza neza iminsi mikuru ya Pasika. Bagahimbagwa n'igitigiri kinini c'abakristo baherutse guhabwa ibatisimu y'abakuze kw'Ipasika. Abariko baritegurira kuronka isakramento ry'ikonfirmasiyo muri iyi minsi iri imbere. Abadiyakoni bariko baritegurira kwatigwa mw'ibanga ry'ubusaserdoti busuku aho bukera, n'abandi baseminari batari bake bitegurira gushingwa amabanga muri Ecclesia aberekeza kuri iryo banga ry'ubusaserdoti busuku. Twobibutsa mbere ko n'ikirangaminsi c'amatariki y'itwangwa ry'ubusaserdoti camaze gushingwa ku itariki 5 z'ukwezi kw'indwi muri paruwase Rushubi, no hazotangirwa ubusaserdoti muri diocese nkuru ya Bujumbura. Kuri izo tariki nyene muri paruwase ya Munyika muri diocese ya Bubanza ku itariki 12 ukwezi kw'indwi hazoba haramukiwe paruwase Gasenyi muri diocese ya Ngozi hamwe no muri katedrale ya Ruyigi muri diocese ya Ruyigi. Ku itariki 19 z'ukwezi kw'indwi hazotanga ubusaserdoti mu madiocese 4 muri paruwase Mbogora muri diocese nkuru ya Gitega,
paruwase Mugamba muri diyoseze ya Bururi, paruwase Gasogwe muri diyoseze ya Muyinga na paruwase Kayogoro muri diyoseze ya Rutana. Iruhande yabo bitegura ubusaserdoti hari n'undi rwaruka rutari ruke mu miryango itandukanye y'abihebeye Imana bariko baritegurira kugira indagano za mbere. Eka tutibagiye n'abihebeye Imana bariko bitegura kugira indagano burundu canke amayubire bakengurukira Imana yabazigamye mw'ibanga, hamwe rero n'abandi ba Kristu bitegurira kugabana ivyiza vy'Imana. Ivyo vyose tukaba tubikenguruka. Abepiskopi bahejeje guhanahana ayo makuru baciye bihweza kimwe kimwe mu vyari bitegekanijwe. Mu vyerekeye ubutumwa bwa Bibiliya, abepiskopi bararimburiye hamwe integuro y'amasezerano hagati y'inama y'Episkopi Katolika y'u Burundi n'ishirahamwe rya Bibiliya mu Burundi yo gufashanya kwiga ingene Bibiliya nyeranda yobandanya iboneka. Bamaze kwihweza integuro y'ayo masezerano bakayunganira, abepiskopi bongeye gutuma umugwi ubikurikirana kuja kuvugana neza n'iryo shirahamwe ingene iyo nteguro yohinyanyugwa imbere yuko ayo masezerano yemezwa. Mu ntumbero yo kubahiriza amategeko y'Ekleziya, abepiskopi barigiye hamwe ingingo yashikirijwe n'igisata ca Papa kijejwe abapatiri igenekerezo rya 12 Ndamukiza ku vyerekeye iherezwa ry'inkuka ya misa. Abepiskopi basanze hari ivyahora bikorwa hano iwacu bitegerezwa guhinyanyugwa, hanyuma kandi imitigiri yose igize igihugu c'Imana ikaronswa inyigisho ku vyerekeye iherezwa ry'inkuka y'imisa. Bwa gatatu, ku vyerekeye liturujia, abepiskopi barigiye hamwe ibiri mw'ikete igisata ca Papa kijejwe amasabamana n'itangwa ry'amasakramento ryashikirije abakuru b'inama z'abepiskopi ku vyerekeye ivyiyongereyeko ku bisabisho vy'amazaburi bivugwa buri masaha, hamwe n'iyunguruzwa ry'imisi mikuru itegerezwa iyo ihuriranye. Abepiskopi basanze ko ivyerekeye ibisabisho bivugwa ku masaha ategekanijwe naho hari intambamyi zihari, nko kutagira igitabo c'igisabisho c'amazaburi kiri hamwe cahinduwe mu Kirundi. Basaba ko abakristu bose boroswa inyigisho zibamenyesha kandi zibakundisha ivyo bisabisho vy'Ekleziya. Mu ntumbero yo kubahiriza amategeko y'Ekleziya, abepiskopi barigiye hamwe impinyanyuro y'amategeko akingira abana guhumbishwa hano iwacu nk'ako yahahora yari yashinzwe mu 2013. Inyuma yaho hahindutse vyinshi. Abepiskopi bamaze kwihweza integuro bareretse umugwi ujejwe ivyo bohinyanyura kugira ngo ayo mategeko ashigweko umukono. Ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu ku bijanye n'amatora, abepiskopi baramenyeshejwe aho imyiteguro y'igikorwa co gukurikiranira hafi amatora iteye. Barakenguruka ibikorwa bimaze gukorwa n'umugwi ujejwe ubutungane n'amahoro wegukira inama yabo, hamwe n'ibikorwa bimazwe gukorwa n'imigwi ijejwe ubutungane n'amahoro ku nzego z'amadiyoseze. Barasaba kubandanya ico gikorwa kugira ubutumwa bwabo buze buranguke neza n'aya matora aranguke neza. Inaco gituma ku munsi w'Imana uheze twabashikirije itangazo tubatumirira kwitaba amatora yimirije nk'abasangira rugendo kubw'ukwizigira ngo b'amatora adushikana ku mahoro no kwiterambere rirama. Abepiskopi kandi bararonse akaryo ko gukeza abepiskopi bashasha, umwepiskopi wa Bubanza n'umwepiskopi wa Rutana, baca baboneraho mbere no gusubira kugabanganya ibikorwa bijanye n'ubutumwa mu bisata vy'inama y'abepiskopi, aho baciye bashinga yuko igisata gishinzwe ivyerekeye gusenga Imana no kubahiriza ingene amasakramento atunganijwe gishishikara kirabwa n'umwepiskopi mukuru wa diocese ya Bujumbura.
igisata gishinzwe ugukwiza hose inkuru nziza kikarabwa na Musenyeri George Bizimana, umwepiskopi wa diocese ya Ngozi. Igisata gishinzwe itorwa ry'abihebeye Imana, amanovisiya n'imiryango y'abihebeye Imana kishingwa Musenyeri Leonidas Nitereka, umwepiskopi wa diocese ya Rutana. Igisata gishinzwe iterambere ry'umuntu wese kirimwo ubutungane n'amahoro, Caritas n'iterambere, gishingwa Musenyeri Emmanuel Ntakarutimana, umwepiskopi wa diocese ya Bubanza. Igisata gishinzwe ukwemera amashengero yemera Yezu Kristu n'imigenderanire n'amadini atemera Yezu Kristu gishishikara kiyoborwa n'umwepiskopi wa diocese ya Muyinga, Musenyeri Yohakimu Ntahondereye. Igisata gishinzwe indero katolika kigoma mu minwe ya Musenyeri mukuru wa diocese ya Bujumbura, Musenyeri Gervasi Banshimiye Ubusa. Co kimwe n'igisata gishinzwe ukumenyesha makuru, naco gishingwa Musenyeri Blaise Nzeyimana, umwepiskopi wa diocese ya Ruyigi. Igisata gishinzwe itorwa ry'abasaserdoti, amaseminari n'abasaserdoti kiguma gikurikiranwa n'umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, akaraba n'igisata kijanye n'ubwibutsamana mu nzego zishinzwe umutekano. Nk'uko vyama bigenda, abepiskopi basozereye inama yabo bihweza ibintu n'ibindi vyerekeye ubuzima n'ubutumwa bw'Ekleziya. Bigiriwe i Bujumbura kuwa 23 Rusama 2025, Bonaventura Nahimana, umwepiskopi mukuru wa diocese nkuru ya Gitega, akaba n'umukuru w'inama y'episkopi katolika b'i Burundi.